benda bivuge benda bivuge vuga ivyo yakoze mushingira inahe se ubu jenera busubwa kabiri nkomoka kuri Adamu wa kabiri vyakera byose byarahise nacisi cyaremwe gisha imana iba mu wanje mubiri se kabiri vuga kabiri 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 ka vuga kabiri vuga kabiri navyaubwa kabiri vyariwe muri we. Ndabahaye mwiriwe mwaramutse na mwakeye aho muherereye umwe wese hama ni kuri Kwizana TV nkuko mubimenyereye mukaba muri kumwe na Uwimana Sandrine cyambere ndabifurije umwaka mwiza zo umwaka w'amahoro mwaka wo kubona Imana mu bundi buryo budasanzwe hama no munsi mu gutangurana umwaka wanje neza nazanye abantu badasanzwe ndikumwe n'abantu badasanzwe ndikumwe n'umurwi nibaze ko ari umurwi dusanzwe tuzi dukunda kubona ku marezo sociaux abantu mukoresha YouTube ma concert ahantu hatandukanye makunda kumva babahamagaye hama akaba ari umurwi watanguye le 27 août 2016 hama bikaba byafatiye kuyerekwa ry'umwe hagati muri bano bari hano muriko murabona hama Imana yagerageza kumwereka ingene azobikora iragerageza kumubwira ingene abikora hama iramwereka nabo bashobora gukorana hama ntarandiriye cyane mudukurikirane kandi ndazi ko mutaza kugira irungu maza kumva byinshi maza kumva isaha ngene yagenze maza kumva ibibazo bakunda guhura navyo maza kumva aho bifuza kugera kuko gushika ubu ndibaza yuko bafite indirimbo nyinshi bageze ku ndirimbo 11 hari zo bamaze gukora ama video hariho nizo batarakora ama video mugabo barafite n'indi yerekwa rikibandanya ntirirahagarara yerekwa riracabandanya rero ntarandire kandi baramutse umwe natwagenda rivuga izina ryiwe kayo cyane ni sawa yego ni sawa izina ryawe nitwa Ndayize Moise Maid hama nkaba ndi disciplinaire wa MTC. Okay. Nitwa Regis Ndikumana nkaba ndi umwe muri MTC nkaba sanzwe ndongoye ibijanye n'aba NTCC na intercession muri group MTC. Ego nanje nitwa Nishimwe Gaera nanje nkaba ndi mu mugwi wa MTC nkaba nje utuntu two gukeya nyene creativity. Nanje nitwa Nzeyimana Ange Michel nkaba ari ndongoye mu mugwi MTC. Nanje nitwa Hakizimana Fresnel nkaba ngenda bambika mu bintu bimwe dukora ma evenement mwamwe tujamo ma clip no nk'ivyo hama tukaba dufite n'ikindi gisata ca MTC photography nije ndi mu photography wayo urumva biri byose muri MTC Modern Conquerors. Okay murakoze cyane nkuko muvyumvisengera mwagerageje kumva Boni baza yuko iyo umugwi wavutse canke iyo umugwi hani haba hariho iyerekwa ryahawe umuvisionnaire nibaza yuko tutarandiriye no camanza nkavugana kwanza n'umuvisionnaire ko niwo mushaka kumenya neza ababwire MTC iyo yajizanana ingene vyatanguye ingene vyagenze hama agerageze kuvunagura kugira mwumve neza aho bageze mushobore kumenya ingene vyatanguye n'ama difficulty yagiye arahura nayo ingene yagerageje kubitangura byose ashobore kutubwira muri make. Murakoze cyane d'abord nkuko wabivuze MTC yatanguye le 27 z'ukwezi k'umunani muri 2016 gushika n'ubu donc n'imyaka 4 n'amezi make gushika n'ubu turacakorana twatanguye twese turi set n'ubu turacari set kubw'ubuntu bw'Imana hama iyerekwa dufise Imana yaduhaye ni uguhishurira abantu bose Kristo biciye mu gikorwa kibahindura abarushikaho kunesha mu buzima bashobojwe nawe donc ugerageza kurisanga muri Romains 8 verset 37 ni nayo verset Imana yaduhaye hama twatanguye nyene tukiri bato nayo turashaje twatanguye ndivuze turi bato nuko ntitwari bwakure ubu tukomvuga mu ngabire kuko iyo gitangura hari ibintu bimwe biba bikigora ndiko ndavuga mbere mu kuririmba canke ndetse no
no mu buryo peut-être bugaragara mugabo twe twari dufise umutima bivanye n'iyereko dufise byuko twifuza gushikira abantu benshi tubabwira ubutumwa bwiza biciye muri kino gikorwa cacu kuko ugerageje kumva n'indirimbo zacu ahanini hari message tuba dushaka gutanga hari message ya Kristo dutanga ntitwifuza gusa ko abantu bumva indirimbo za MTC bagarukire kuri bya bintu ngo ziraryoye gutwi zimeze neza mugabo twifuza ko abantu bagira ikintu kanaka bakiriye rero ibyo twarafatiye umwanya turabisengera turavuga ati turifuza kuzokumva intahe z'abantu bakizwa abantu bakira abantu bagirirwa neza biciye muri bino bikorwa nyene dukora rero Imana ishimwe cyane kuko turiko turabibona ahanini twe nka resite yacu y'igikorwa dufise si gusa kubona gusa abantu benshi badukurikirana abantu benshi bakunda kino gikorwa ca MTC mugabo nukubona abantu bariko barafashwa kubona abantu bariko baragirirwa neza kumva vy'ukuri ko hari abantu bariko barakizwa biciye muri bino bikorwa dukora hari abantu bariko baragirirwa neza hari umuntu ashobora kubwira ati jewe hari ukuntu nari imeze numvize indirimbo yanyu camira ukundi kuntu urumva twe nizo ntahani twa dukeneye z'abantu bagirirwa neza abantu bakizwa ingwara zikira kandi Imana ishimwe turiko turabibona rero gerageje kuvuga ati uno musi aho tugeze vy'ukuri ko turiko turakora mugabo je ngerageza kuvuga yuko turacari ko turatangura kuko hari byo turashikira hari henshi twifuza gushika hari benshi twifuza gushikira tubabwira ubwo butumwa bwiza hari amahanga menshi twifuza gushikira turashaka ko turabandanya Imana idushoboje ku bw'ubuntu bwayo turiko turakora kandi Imana ibiherwe icubahiro nibaza ko mu majambo make ari ivyo nibaza ko mugerageje kumva aragerageje kuvuga muri make ingene donc vision bafise nka groupe hama shaka kubaza ikindi kibazo wambwiye ko ujuje ibintu vya intercession birakorohera iyo hageze umwanya uri kurivira ati dushaka gusenga kandi azi yuko namba hari ibintu mara mutanga bikagira ubuzima mu bantu nuko mwamanje gusenga birakorohera kubahuza ukavuga ati uyu munsi uyu nshaka zo dusenge birakorohera iyo wabikoze merci ku kibazo mumbajije ubwa mbere bwo nk'ubirongoye nkuko arije ndabirongoye mbanza kubisengera ngafata umwanya wo kugira ngo ubwa mbere nze kukibabwira kwanza nabanje kukirema na jewe naciyujuje misi imwe ku buryo biza koroha ko twese tubyumva kumwe cyane tubikora twumva n'uburemere bw'ico tugiye gutanga kandi ico nshima Imana uko niyo ndabakoranije cyane iyo duhuye kugira ngo dusenge igikorwa vraiment dufise abantu barabyumva cyane barazi baratahura uburemere bw'igikorwa Imana yabahaye ko atari gikorwa mu buryo bw'umubiri ariko ari gikorwa gishingiye mu buryo bw'impemu none nk'ubu uye shaka kubaza mwese nk'ubu nk'uno munsi bababwiye ati umuntu mushaka kuririmbana nko muri kano kanya muca muvuga nde murakoze kumbaza muno mwanya sinakubwira ngo umuntu ushaka kuririmbana gusa uwo bishoboka nga muntu nta muntu ushaka kubwira ngo ushaka turirimbana ega umva nta numwe mushaka wese ngo nitumushaka kuko abantu dukorana donc nova gute abo niwe ibikorwa biriko birakogwa by'abandi turirimbana rero siguna ngo umuntu wese aza mu gihe ciwiwe canke mu gihe runaka no misi imbere murashobora kubona abandi twakoranye iki rero bisigura ngo umuntu dukorana hari gihe muri uwo mwanya utabuvuga ngo nuyu canke iki mugabo mu gihe cacu kigeze usanga mwakoranye okay hama nawe atubwiye yuko ujeje ibintu bya discipline mino grove uhora ubigenza gute jensi ko ari abakozi b'Imana ngira ntibakorana prime uhora ubigenza gute nibaza yuko nubwo mwagishizeho nibaza ko kitari kinini ya rwose ko yanditse yuko abantu batagorana bafite ubuzima bw'Imana umva ntibashaka gukora sinzi ko mubyumva haba utubwire ingene uhora ubikora ego murakoze ni ikibazo cyiza cyane kandi gikenewe kwishurwa kubera ko nk'uko bivuze ni abakozi b'Imana mugabo ni mwe muzambaye umubiri zikorera hagati mu bantu hari igihe usanga nyene discipline si kuvuga ngo ni ku bijanye no kuvuga cyane kugirana ariko no mu kwambara harimo discipline hari nk'igihe adupropose nk'impuzu ariko bivaye n'indero je nshaka ko isohoka abantu babona nkavuga nti bakwiye kwambara impuzu imeze kuno uretse n'ico birashika abarundi nibo bayamaze ngo ntazibana zitakomana amahembe ugasanga hari harabaye nk'akantu
kataryoshe nyene ahanini buryo nabasabye ko babikora nuko bonyegera hama akaba ari nja kuvugana n'uwonye babagiranye ikosa kubera ko iyo babishatse kubidiringa bo nyene ubwabo hari gusanga bigoye ariko maze kumviriza umwe nkumva uko nabivuga nkumva n'uwundi niho nshobora kuronka ico bahuza bagasubira muri bwa buzima kinyohera muri ivyo byose nuko n'abantu vraiment bari flexible gusaba ikigongo n'ivyo vy'iwabo nivyo bibagize kandi biranampimbara kuko n'igikorwa canje ntigiteba ngo kimvune ngira ko ndabakengurukira vraiment kuko nyumvira ko iwanje murakoze. Okay, murakoze cyane. Hama ninde yandika muri groupe? Ninde akunda kwandika? Nk'ubu nka example, ninde yanditse ashoboye byose? Indirimbo twe ubundi twese turandika twese turandika gusa cha tubishira hamwe mu mugwi ko dushaka gutanga igikorwa tuba tuviza gutanga ikintu ciza rero turabishira hamwe kugira ngo tujije tuvuga ati iki kirakenewe kujamwo iki nigikenewe hama tugashira hamwe tukaraba ikintu kiri meilleur akaba arico dutanga muga twese turandika mugabo indirimbo tuyikorera hamwe turi twese mu mugwi. Done nk'ubu nka Khofre yanarahezagiwe nabonye ari parfait yaririmbye nubwo atashoboye kubana natwe ninde yayizanye bon ikijanye na Khofre kenshi urumva nkuko nabivuze tubikorera hamwe mu mugwi mugo urumva iyo ubonye nk'umuntu yabayiririmbye kenshi si aba yayanditse mugabo tubigirira hamwe mu mugwi so tuko turasenga nk'umwe kumva melody hama tukayishiramwe amajambo tuvuga ati rero kugira ngo ishobore kumera neza reka tuyihuyu ayiririmbe rero byabaye turi mu mugwi. Murakoze cyane. Hama kucerekeye ama video hariho video yitwa Jambo ni video uri kurayiraba urabona ko atari ibintu byarimenyerewe mu Burundi cyane ni ibintu mwakoze byari bisa neza cyane kandi hari abantu benshi kandi amvise dusora ama image ntiyasohotse nkuko twari tumenyereye mu yandi ma clip video abangaha mu Burundi. Ninde yazanye ide ninde yazanye kiya gicapo mwavyumviriye gute kuko urabona ko ari ibintu bitamenyerewe cyane urabona ko ari ibintu byafashe kwiyumvirwa harabaye ama creativity menshi cyane ninde yazanye kiya ide. Murakoze cyane ikijanye na video naco nuko ahanini ubundi ufise indirimbo hari gicapo bufise hari gicapo vuga ati shaka gutanga video kuko video razi ni image umuntu ashobora kuraba akavuga ati hari ikintu natahuye uretse gusa ko ishobora kuba ari nziza canke ibiki mugabo hari ikintu hari message tuba dushaka gutanga no muri video rero video ngene bimeze turafise mu director turafise mu udukujya dukorera ama video tuba turi kumwe tukiyumvira ati tukumviriza indirimbo kenshi gashoboka ma tukavuga ati reka dukorere ikintu kimeze gutya tukazana ivyiyumviro byacu nawe akazana ivyiyumviro donc tubikorera hamwe no mu director twe turamubwira igicapo dufise donc birimwe muri ivyo harimwo ahantu tuba turi abantu benshi nivyo muri mood yo gutamba nibiki mugabo hariho n'igicapo catuza n'abantu gukunda ijambo ry'Imana nico gicapo anene twa dushaka gutanga. Yego murakoze cyane. Iyo uvuga ati shaka kubambika muri clip video ubironka gute kuko haba mufise ama creativity menshi nko muri narahezagiwe umenga mwagize ibintu vya ruguru donc bikuzamwo gute uvyumvira gute uvuga ati tugire guca bigenda gute. Ni ikintu Michel yaje kuvuga ikintu cyose dukora turacumvikanako bonaje nubwo ndabapropose imuzu bambara barashobora kuvuga bon tufatiye nka scene uraraba scene bon tusha scene imeze ukunye okay bijanye n'imuzi zawe nkige narahezagurana uri ahantu ruguru nushaka kwambara polo bisaye ushaka kwambara polo cyangwa Lacoste ya nibibaho atukavire mu bifo kucusha kugira sengre Michel yambaye cyangwa panaro urabona biba bisa neza cyane bo barabona yuko ari wa muntu hari ya nyene cyagayera n'umupira ungana ukubonye ni ibintu bihari umuntu wa ruguru niyumvira ngo reka njanishe nkuko nambaye jaune ngo reka nambaye na noir oya mugabo turagira ico gicapo turaba ikintu bon scene imeze gute hamukamenya ngene ushobora kwambika n'umuntu bica bikorohera. Yego ama kugira mumenye neza ko turi kumwe n'aba MTC reka batugirira akapera gatoya akapera kugira bumve neza ati twishikiye aho bari bamenye ati nibo nyene tsko turavugana nawe. Jambo jiwe nirinanigwa
niryo ryanshikirije ibiragwa yaminduye ubudahangagwa ndarikunda cyane kuko ariryo ryanyibyariye jambo 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 niwe Kristo 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 niwe jambo 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 niwe nzira y'ukuri shika mu bugingo budashira kandi busagutse reka je nigine jambo 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 nigine mu vyino no mu ntambo navyawe nimbutita bora jambo rizimarira kora byabigwe muri je ndaryakira n'ubugwa neza ari mu buzima budashira eho jambo wahozeho ha ngiwewe kuri kwimana guhoraho ha watanze nk'umuco w'ubugingo uhoraho noneho love the world gendera muri gete wenda kukiwe riteke by'imana byose nta gabiwe no jambo y'ubuntu jena gabije ntirinanigwa jambo 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 niwe yanyivyariye jambo 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 muri we niho nahinduriwe si umwana w'umuntu ngo yivuguruze kuko yavuzeho ngo yibeshuze akurikira ijambo ryiwe makarishise niwe arihagarikira ngo arikomeze ukwizera kwanje ntigutirigane amasezerano yiwe ni ego na amen kubw'ijambo ryawe ndahanwa nkanwa nkatuza indero nziza nk'uko bibereye abera vuze ego ku bugombe ngombe kuko si ubuhombe kuko ushobora byose kandi ataje uhagarika imigabo yawe wow. Ego breve. Generandi hano guys. Ubisanzwe jewe nari kwakunda na wa muntu bamushize muri Osea. Ukacuga umugenda niko narindi guys breve. Antuka wow. Ego breve. Antuka nibaza yuko umuntu atari bwarabona umuga. Guys ndasuye kubabwira ikintu kimwe mugende kuri chaîne yabo kuri YouTube musubire murabe indirimbo zabo zose vraiment bafise amavideo asa neza bafise amajambo yubaka antsika n'umuntu uba waraye udafunguye usenga ucugira ikizigiro cyuko ejo mu gatondo hari ibintu uzobona by'ibitangaza hama mu ndirimbo zanyu hari indirimbo nkunda nguma ndayivuga kuko ndayikunda cyane kandi naragerageje no kuraba amantuze ama commentaire yararonse ama commentaire menshi kurusha izindi mugasi cyane mugaronse ama commentaire rero nshaka usigurira umuntu akunda ashoboye byose mikano kanya umupataje umutima wa ashoboye byose byagenze gute mwari ko mwiyumva gute mikajya kandi yego murakoze cyane dabo uri kuravuga none nibuka ko ashoboye byose umunsi tuyikora twari tugiye muri studio gukora indirimbo zibiri mugabo umva niyo twatangurirako nibuka ko umva haba hari n'ikirere giteye ubwoba kuko twari tuyifise nivyo nk'indirimbo yanditse mugabo hari igihe ushitse muri studio umva by'ukuri ko iyo ndirimbo muri ko murakora si indirimbo gusa izogarukira muri quartier mugo kumva ko ni indirimbo izoshika mu mahanga menshi rero tuko turumva nivyo twari dufise message dushaka gutanga programme no mu producteur mugabo muri ko muraririmba gusa ukumva yuko hari ikindi kirere rero natwe tukiyisohora niyo ndirimbo ya mbere twatanguye gukora nka video kandi dusanzwe dufise ama audio mugabo niyo twatanguye gukora nka video tukiyisohora gusa twari twiteze hamwe mvuga ati indirimbo izosohoka vendredi 21h muga kumva yuko urafise ikindi kintu witeze kirengeye gusa ya video mwakora iza ndirimbo mwakora kwa Trick canke ibiki muga kumva yuko hari indi attente ufise rero Imana ishimwe cyane kuko niyo ndirimbo twatanguye kumva ko intahe twatanguye kumva ubuzima bw'abantu buhinduka biciye muri iyo ndirimbo twumva by'ukuri ko ari abantu bariko barafashwa rero umuntu wese akunda ashoboye byose kama tugaruka handi nyene twifuza gusa ko umviriza melody canke ingoma muga twifuza umviriza ya message irimwo kumva yuko Imana yawe nta kintu kimwe idashoboye sinzi ibyo uri kuracamwo sinzi aho uri kuragera kumva urushobora kuba uba wihebuye mugabo turashaka ko igihe cyose umviriza ya ndirimbo uje muri dimension y'Imana ishoboye vyose aho kura muri wewe vyayo novuga ati bino bintu Imana yabishobora ibintu byo ushobora kumbure ibyo uri kurashamo kiyebura uvuga ati eske bya bintu bizokunda twariko tuvuga ati mu Mana nta impossibility hari hage nyene ubona atanzira hari hage nyene hari inzira rero utahura neza ko umviriza ijya ndirimbo witega igitangaza cawe yego niyo message tuko turatanga ni Imana ishoboye vyose ishoboye gukora ibirenge byo wiyumvira n'ivyo usaba nko kubushobozi bwayo bugukoreramwo buri yego turakunze kubona imigwi myinshi abantu batanguranye mwavuze ko mwatanguranye muri abantu indwi nkuko twama dukunda kubibona muri kumwe
nta muntu akora ikintu yamvizaje yuko umunsi umwe hari abantu bazotandukana kuri mwebwe bw'icyo kintu mukigwanya muko murakora gute ikintu ca mbere na mbere umuntu ategerezwa kumenya kuvana nibyo bibi ariko mugabo bashobora kuvugana vuga gute umuntu ashobora kwaguka uko twese ntituzokoma turi mu gihande kimwe mu minsi iza urashobora kuba ari mu mahanga akatanga ubutumwa mu mahanga ariko mugabo uzotandukanya hagati muri twebwe mu mugwi ariko mugabo mu mitima tuzoba turi kumwe ni nkuko uzosanga n'indirimbo muri uwo mwanya mu myaka izoza ugasanga twebwe ntituba turi kumwe muri uno mwanya ariko mugabo ukavuga ati bariya nahakora ikintu iyo ari tuguma tumushigikira rero bisigura iki hagati muri twebwe ndazi ko hari rukundo nico ca mbere na mbere twaremye hagati muri twebwe niyo fondation ya mbere kandi ukuntu tubanye ntitubanye nk'abantu navuga gute bahurira muri eglise turahuye twumva ijambo iki nibiki ariko tubanye nk'abantu bavukana muri ko murakora nka compagnie ya MTC muramvizaje yuko hari abandi ba MTC bazovuka kuko mwe murazi ko imyaka iri kiragenda muramvizaje yuko hari abandi ba MTC bazovuka bakabandanya bakora aho mwako murakora ego navuga ico ni kimwe mu byo twiyumviriye tugitangura kubera ko turizera yuko igikorwa kitazogarukira kuri twebwe ariko kizoshika kure kandi cyane nico gituma kuri twebwe turamvizaje abandi bazobandanya igikorwa kubera ko ego ejo imyaka ishobora gukora ivyayo ugasanga ntibigikunze yuko tugumana ryashaka canke tugumana za nkomezi nyene nico gituma inyuma yacu harabo bariko barategurwa kandi by'ukuri tubona yuko umutima ni wa wundi wa kino gikorwa vuba cyane mvuze vuba cyane ntucubona nka hirya y'ejo ariko mu myaka iri imbere muzobibona kubera ko kino twagihawe nka ministère twagihawe nk'igikorwa kubera ko urazi hari ivyumviro byari bisanzwe bihari ko abantu bagira rap n'abantu nyene bapamputse nyene abantu bagira nyene rya monde nyene bamaze kubihereza iyo image ariko twaje nk'abantu berekana yuko by'ukuri n'umuntu yuzuye Imana yuzuye mpemu yera ariko araja mu ijuru ibintu byose abikora nk'umuntu w'Imana arashobora gukoresha iryangabire kubera ko iryangabire ntibisigura yuko ariko ayikoresha nabi bisigura yuko ari mbi ariko twe twarayironse two tuyikoresha ico yagenewe gukora nico gituma n'abari inyuma y'iwacu bafise navuga iyo ngabire turabankuraje tukababwira ati by'ukuri haguruka kuko ko guhaguruka kwawe Imana irashobora gucisha muri wewe ugakora ibitangaza kuko twe turizera kandi yuko nimba umuvuga butumwa ashobora guhagarara imbere abantu bagakizwa nuko natwe turashobora gufata mikro umuntu akumva ibyo tuko turavuga hamagahindukirira kuba Imana ego merci ni iki ukunda uri muri MTC nk'umurongozi ico nkunda ko ari byinshi no bidondagura ni byinshi kwera ndabona nuko nkunda MTC hariho n'amabrage hariho utuntu nyene usanga nyene tugacokoza nyene mu buryo bwiza nyene ugasanga nyene ni ibintu biryoshe ndakunda nyene twiyumvanamwo nyene turi hamwe nzovuga ati je nk'uwambwiye ati aka kadaje wambaye gute sinca numva ko mbabaye cyane mugabo urumva ko ni muri wa mutima nyene w'urukundo nubwo nyene tuvugira ibrage ugasanga byose biguma mu rukundo nyene kandi ndakunda nyene duhanurana uretse gusa yuko dutera ibrage tugatwenga canke tugacokozanya mbwa turanahanurana kandi turanasengeranira uretse n'ivyo turiga n'ijambo ry'Imana turi hamwe ndakunda Jean nyene abantu turiko turakorana tutayibona gusa nk'umugwi w'abantu bahari kugira ngo bemeze abantu canke baryohera abantu ari naco gicapo dufise mbwa dutabara ko ikorwa turiko turakora kiri spirituel ibintu dufatira umwanya tukabisengera dufatira umwanya tukisonzesha ku bwabyo kuko twifuza gutanga ikintu kizima rero hariyo kote iri spirituel nkunda ya MTC na kote nyene iryoshe cyane okay ariko uvuze icyo kintu hari ikintu kimwe mwese muciye mwibuka mu gatwenga mbwira ikintu cyashitse muri groupe yanyu mwese mwibutse muca mutwenga icyo kibazo kirakomeye cyane ikintu twese muri groupe hano twibutse tugatwenga hari
turibuka umunsi umwe turiko turasangira hamwe tukabona umufurere wacu hano dusanga nyene hari ukuntu ariko abikora n'inkomezi nyene ugasanga ari imbere yacu ukuntu ico gihe tucibutse kiraturyohera Namujumwe zigirwa papaye Namuzigera nibagirwa aho wanguye Ndibuka nari ku cavu Unyisharikana n'abambaye Je nari mu rupfu Urukundo rwawe niho rwamamagaye Papaye Warangobotoye mu buja Warancunguye papaye None fisi yo ndiko ndaja Ni waranduhuye papaye Warangobotoye mu buja Warancunguye papaye None fisi yo ndiko ndaja Ni waranduhuye papaye narindishwe n'ibyaha ndi mu mijima Geze muri Kristo mpindurwa muzima muri we fise ukugenda fise ukubeshaho niho fise ubuzima Barurema wo mwami yankuye ku cavu 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 sinari muzima nari mu rupfu Rupfu Here we go aho yankuye harakomeye yankuye Ibyaha byaha nkandamije n'umugwa ntizi maze menya yuko yancunguye Beniginu wangize umwana mu rugo mbwira Singinahe Niginu wapfuye muca nje gishingo mbwira Singinahe Bemvuga amajambo ya bwa bugingo mbe Singinahe Gira benda bivuge Benda bivuge Vuga ivyo yakoze mushingirinahe Se ubu je naravuse ubwa kabiri Nkomoka kuri Adamu wa kabiri Vyakera vyose vyarahise nacisi caremwe gisha imana iba mu wanje mubiri Se kabiri Vuga kabiri Kabiri Vuga kabiri Vuga kabiri Navyaho ubwa kabiri vyariwe muri we Wow, mana yanje we. Je ngoma ndabara umwanya wose ngoma narahezagiwe imihezagiro yose yo mwijuru yo mwijuru yose yo mwijuru Mwijuru Sindu hasindu Hejuru Kuva mbaye caremwe gisha Hejuru yose yo mwijuru Va mu bwoko butavumika Mwijuru sindu hasindu Hejuru Nakimpagarika no Nubwiwe Wow. Uyu mwaka muduteguriye iki? Twitege concert. Uyu mwaka urakaze cyane, urakaze gose. Bon, ivyo novuga sinobivugira byose ngango ndabiheze kuko harimo ama surprise menshi kandi hagi ikintu yigikoze ari surprise usanga kiryoshe cyane gusumba ico wavutse. Mugabo turavise indirimbo turiko turategura, ndiko mvuga ibiri hafi. Turavise indirimbo turiko turategura bayitege n'indirimbo y'ubwiza ifise message idasanzwe. Muga kandi turavise ibindi bikorwa byinshi muri no mwaka. Uyu mwaka dufise imirimo myinshi cyane. Myinshi cyane gose. Dushimye kuvuga ivyo kugira ngo bitege ibisumba ivi. Hari ibindi byinshi mwitege kuko hari ibintu byinshi mwe yaraguma tubwira gukora. Hari n'ivyo twe twateguye gukora. Rero urumva ko ni byinshi cyane nitwovuga ngana nitwobiheza. Interview kimara amasata. Ngo ni surprise basha. Okay, ni iki mwumva mwubwira ayandi magroupe akorera mu Burundi? Isho twobwira amagroupe akorera mu Burundi hanini twe nibatsa ko mu muce wacu no wa gospel. Niwo tubwira nyene. Ego, turi mu mutima umwe. Hanini nuko tutahora icari cyo gospel n'ubutumwa bwiza. Tuko tuvuga ubutumwa bwiza. Rero cyo numva nobwira amagroupe ariko akorera mu gihugu cy'u Burundi nuko tugerageze gucika message dutanga. Donc nituvuge gusa nituba abantu gusa bavuga. Mugabo tuba abantu bavuga ivyo babayeho kuko ikintu kigira impact mu buzima bw'umuntu uri kurabwira si amajambo gusuzi teoruzi z'ijambo ry'Imana mu kigiriki mu giheburayo canke amasiruzi ya rap ndazi kuririmba muri ubu buryo teknoraga amazuke n'ibindi mugabo nifuza by'ukuri ko indirimbo turiko turakora nk'abaririmbyi bako baririmba rap canke kuririmba izindi style zose reka message dutanga tuyicike by'ukuri umuntu akuravye ingene ubayeho abone by'ukuri message uri kuratanga kuko byo bibabaje cyane kubona
uri umuntu avuga ubutumwa bwiza mugabo ntudegaje message utanga nturi kurabaho ubuzima uri kuraririmba rero ahanini nico ndiko ndababwira hama dukore cyane dushikira abantu benshi tubabwira ubutumwa bwiza dukore cyane mukore indirimbo nyinshi mukora ama concert mushike kure cyane tuvuge ubutumwa tuvuge Kristo impande zo dusipakire ari mu prof yakunda kuvuga ngo sipakire verbe zinze kwiba arumva dusipakira ahantu hose nino message ya Kristo ku buryo abantu bose ahantu bagiye bumva Kristo buguruye RFM yumve Kristo yuguruye Buja FM yumve Kristo yuguruye agiye kuri televiziyo yumve Kristo ku buryo ino atmosphere yose tuzi indirimbo za gospel ubutumwa bwiza tubuvuge kuko nigihe cacu generation tuvuga ubutumwa bwiza ego wow murakoze cyane mu magroupe iyo bagize ibintu by'amakoncert bagize ibintu byo kurisha amafaranga baca bavuga ngo abantu basenga ngo bashaka kurisha amafaranga menshi ese birasaba uburyo urumva bashaka kwanubwira tugakosora d'abord je novuga kuri ico kandi n'ikibazo ciza cyane bwa mbere na mbere amafaranga siyo motivation yacu ya mbere siyo motivation yacu ya mbere mbwa amafaranga turayakeneye kuko iyo tuja muri studio par exemple nitugenda dutwaye amasengesho ngo turasenze mu dukorera indirimbo turatwara ubugi turatwara amafaranga mwene majama mahera turayakeneye mugabo hanini mvuze ko atari motivation yacu ndiko mvuga ubajije mu buryo bwa concert ubundi umuntu akora concert afise igicapo abafise igicapo ikintu ashaka gushikako donc turashaka kuvuga dushaka gukora concert nka MTC turifuza kuzosora album inyuma ya concert rero iyo album ikeneye uburyo Shasha avuga ati ku muryango rero tuzorihisha nundi muntu akora concert avuga ati je ndifuza gushikira abantu benshi ndababwira ubutumwa kuri ubwo muri uwo mwanya ushaka kwitegura neza ntubarihisha abantu mugabo kurihisha si kibi kuko urazikoze concert ni ibintu byinshi bisaba deja podium deja sonorisation ibintu byinshi bisaba kandi uburyo bwinshi rero gusaba uburyo si kibi mugabo tuba twifuza ko abantu bagira ico bakontribute nabo mu bwame bw'Imana igikorwa c'Imana rero nimwumva twasavye uburyo twifuza ko namwe muheza gigo kuko twebwe hari nk'abantu benshi bakunda kutubaza gute twobafasha gute twobasponsorisa rero munge dukoze concert tuba tubahaye ku karyo ko kudushigikira kuko iyo mu gihe urishe 10 mu kwinjira utabona ko utabuteje imbere ujya muri rimvye mugabo uri kura contribute mu gikorwa c'Imana ariko arakora kuko ujya muntu ariko avuga ubutumwa bwiza rero nawe ni nkuko ubivye muri ico gikorwa rero natwe tuzobikora kandi si ibintu bibi n'abariko barabikora ntibako bakora nabi mugabo twuguruka ivyiyumviro mugabo amafaranga agoma atari motivation yacu ya mbere motivation yacu ya mbere ni Kristo mugabo turakeneye kwagura ivyiyumviro bituma ubutumwa bwiza bushika kure cyane kuko amafaranga kumure dushaka gukora muri iyo concert dushaka kuyakoramo ikindi gikorane dushobora kuja kuyafashisha abantu dushobora kwagura igiyerekwa mu bundi buryo rero mu bitawure muri ubwo buryo si motivation yacu ya mbere mugabo turayakeneye n'umuntu yifuza kudushigikira turafise page ya MTC More Than Conquerors arashobora kutwandikira turafise Instagram amvuze kuri Facebook turafise na Instagram arashobora kutwandikira mushigikira umurimo w'Imana si ibintu vy'isi mugabo ni ibintu dukeneye kuko na Bibiliya bivuga neza ko amafaranga n'ubwugamo n'ubwugamo kandi ni ibintu bifasha umurimo w'Imana gushika kure cyane c'est vrai turavuga ubutumwa mugabo naco nyene kiradufasha kubuvuga gutuma bushika kure ego uhoraho ni w'umutima wanje wirata niwe nizigija imigabo yiwe y'amahibihe bidashira niwavuga bikaba yateka bikaguma niwe rurema we yankuye mu mitima ndi mu kibanza kizima ku mugwa w'Imana nzima ntaco nkehanirwa intambuko zanje zose yarazaguriye inzira ibijenge vyanje ntamba ntibizo kwagirwa ntabwo nanikwa ashoboye byose akwiye gusengwa ibihe byose mu kuboko kuhoraho hari ibihimbaye mu nyonga kiwe niko kari umunezero wuzuye reka ndamutambire amaye kunesha yagiye mu kibanza canje maze anshira mu ciwe imiguza y'intare iyo yoburanirwa ariko abizigiye izina rye ntacyo bazogehani ashoboye byose 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 ntabwananirwa atuzigama iminsi yose 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 akwiye gusengwa. D'abord ikintu cya mbere nababwira nuko abakurikiranye bose kino kiganiro muje kuri kwizerana na TV mukande mufyonde subscribe hama mugire partage hama ikintu hanini nifuza kuvuga nk'urangiza
nuko umuntu wese akurikirana ibikorwa vya MTC ahanini ntidukeneye ko umunsi umwe bizoherera ngaha gusa kuko bijya bizoherana bizova ngaha kuri inosi mugabo ahanini twifuza yuko ukurikirana bino bikorwa vya MTC utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza wumve neza ko igihe cawe ni ikinyene uri kuradukurikirana muri no interview igihe cawe ni ikinyene kuko bizobabaje cyane ku buryo uzuba urumvise amajambo yose twaririmbye indirimbo zose twasohoye bino tuko tubikora kugira ngo wowe wizere twifuza ko wizera umwami Yesu nta kindi tubikorera no kugira ngo wowe wizere rero utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza igihe cawe ni ikinyene kandi tugira ko tunagufasha sivyo none birivuga ikintu kimwe mu Baroma igice 10 ku murongo w'icenda kuko umutima ari umuntu yizeresha akanwa kabari ko yaturisha karonka gakiza uri kurabikurikirana utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza urashobora gusubirana natwe rino sengesho uti mwami Yesu ndagushimiye cyane kuno munsi ungendeye nkaba numvise ijambo ryawe none ndakwizeye ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje ufuta izina ryanje mu gitabo c'urupfu uryandike mu gitabo c'ubugingo uyu munsi ncisa umwana wawe mu rugo rwawe amaraso yawe Yesu anyeze antungane ndakijijwe ndahindutse ncitse icyaremwe gishasha kitagira ivya kera kuko ninjiye mu ruhongore rw'Imana urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen amen Imana iguhezagire cyane hoje gukora nino sengesho urashobora kuturondera tukagufasha cyangwa ukarondera ishengero rikwegera natwe urashobora kuturondera ukadukontakta kuri MTC More Than Conquerors kuri Facebook ukatwandikira muri message cyangwa ukatwandikira kuri Instagram hose tuzokwishura hama Imana ibahezagire cyane mwe mwadukurikiranye turabashimiye turashimiye televiziyo yaje kutugendera kwizerana na TV Imana ibahezagire cyane guhezagire Sandrine na cameraman hari Imana muhezagire turashimiye cyane n'abadukurikirana bose turashimiye ego Imana ibahezagire cyane nongera nshimira cyane cyane umuvyeyi wacu kuko nimba mubona duvuga ijambo rihindura umuntu nuko turafise aho twabihawe turafise umuvyeyi atureresha ijambo uretse n'ivyo asanzwe anadushigikira mu bikorwa byinshi mu buryo bwinshi butandukanye kandi vraiment hari Imana imuhezagira ushirize usesekaza ibyiza n'imbabazi bimwomeka ego nandi kintu nshaka gushimira ndashimiye iyi TV yatugendeye kwizera nona TV Imana ibahezagire cyane ego vraiment bagire s'abone kandi bagire na partage ego hama umuntu wese akunda MTC byukuri Imana ibandanye mugira neza kuntu mubandanya mudushigikira natwe turabakunda cyane kandi nkuko yabivuze umurongozi wacu mwitwararike kumva amajambo hama magenda hindura imitima yanyu kuko turirimba ijambo ry'Imana mwarahezagiwe nawe nashaka gushimira aba MTC ego nawe uri umu MTC kubera kuhaba kwacu ndabyizera neza mu mutima ko bizogira ikimazi umuntu wese ari muri nosi ego Imana ibahezagire cyane nanjye nagomba gushimira kwizerana na TV mvuga ngo reka Imana ishize kubagura mu buryo bwose hama n'abakurikirana ibikorwa by'umugwi MTC nagomba kubabwira ngo mubanaye kudusengera kudushigikira mu buryo bwose cyane cyane amasengesho tuzorushiriza kubahezagira tubakure mu rugezo rwo kuryoherwa tubashikane mu rugezo rwo guhezagira kuko uryohe wafise akarimba ariko tuguhezagiye bibana yagushika kure cyane MTC twese hamwe we are MTC twese hamwe we are MTC twese hamwe we are MTC Wow guys ndabashimiye cyane gose hama murumva ko je ntanguranye umwaka n'ikintu cyiza ntanguye ndi mu mugura ari byana vraiment ntanguye umwaka ndi mu mugura murumva aho bazaba bari hose murumva nzoba mpari murumva asha ama interview ngazokoma ari jewe ndakoresha shaka kumusiga David nshaka gusiga hama nkuko babwiye mugire share mugire partage mugire subscribe
hama mubandanye mudukurikirana cyane turabakunda cyane yari Sandrine kuri mikro hama David yari inyuma ya behind the camera hama nari kumwe n'umugwi wa MTC turabakunda cyane bye bye